uyu munsi nk'uko twabivuze turiko turibuka abatumwa Petero na Paulo beranda. Murashobora kwibaza igituma tubibukira hamwe nubwo badasanzwe baratorewe icyarimwe na Yezu kandi badasanzwe banasangiye imero canke kambere n'umuhamagaro, ko nubwo tubona bari hamwe ariko hari ikintu gikomeye basangiye. Ubwa mbere ni ukungene batowe na Yezu. Bose ubwa mbere batowe na Yezu kandi araheza arabaha ubutumwa budasanzwe. Turibuka ingene tubisemo ngaho ingene Yezu atora Petero akamutomorera neza umuhamagara amufise ko buko azomubakako ekleziya yiwe. Ariko kandi ntitwibagire ingene Yezu yatoye na Paulo agaheza nawe nyene akamubakako ekleziya ku buryo budasanzwe, akamugira ukwira imihingo yose amenyesha iryo jambo ryubaka ekleziya, ryubatse ekleziya, rigize ubukomezi bwa ekleziya. Turazi ingene Paulo yakwiye imihingo myinshi agenda n'ubundi kumenyesha iyo nkuru nziza kubwa Yezu Kristo nyene. Ariko kandi nukungene bashingiye intahe Imana bagapfira Imana, nubwo kubure batapfuye kumwe mugabo, kandi bose bagapfira muri kiriya kibanza tubona hariya i Roma nyene. Niko Petero bakamwica bamucuritse, akamubona ku musaraba bamucuritse hajya kuri kajya gasozi k'i Vatikano. Paulo nawe nyene bamwiciye hirya yaho gatonya, bamuciye umutwe. Ukabona yuko umukama yabagaragajemo igikorwa kidasanzwe co kumenyesha inkuru nziza no gushinga umuryango wiwe. Baratubwira cyane cyane ko Petero yitwararitse n'ibyo kubanza kumenyesha inkuru za Yezu Kristo Abayahudi, ariko kandi n'abapagani yabamenyesheje uko murumva yuko yageze i Roma. Hanyuma ariko kandi tukabona yuko Paulo nawe yarasanzwe afise umuhamagaro udasanzwe, nubwo yari afise akabira k'Abayahudi be n'ak'Abaromani. Tukabona ko Yezu yaramufise umuhamagaro udasanzwe wo gutwara inkuru nziza mu batari Abayahudi, abapagani. Amajambo y'Imana tuzirikanye uyu munsi agaheza akadufasha gushobora kumva ingene ico gikorwa bwa mbere cyo kwiyegurira Imana tukayikorera giheza kikatugira abatumwa. Niko kandi twese turabatumwa mw'ibatisimo, ubuzima bwacu bwose bugacika nk'igikorwa cyo gukorera Imana. Harabava bagira bati ibyo ni by'abayihebeye, bagaheza bakegurira ubuzima bwabo. Jewe nihebeye naka tubatse urugo rumwe n'abana banje. Oya, kuko nabijya mu kubibamo ntiwibagire yuko ari isakramento. Isakramento kuvuga ikimenyetso kizima kizana ubuzima bw'Imana, kimenyesha ubunazwa bw'Imana, kizana igikorwa cy'Imana mu bantu. Nagomba tugaruke gatonya kuko ngene twumvise ingene baca mu kurangura ubwo butumwa, baca mu makuba menshi, ariko kabona ingene Imana ibahagarikiye. Mwumvise ingene Petero apfunzwe, umumarayika aza akamubohora kugira ngo abandanye ico gikorwa. Tugire Kristo. Ntawo kwiyumvira gushaka gukorera umukama muri nosi itoroshe, nosi imbere irimwo abantu b'imitima mibi, irimwo n'amashetani, ngo yitege yuko umenga bizoba nk'uko umenga ni wararaye, biroroshe umenga ni nko kurya umuyondi. Nivyo hari ahantu mbere bigerageza rwose, ariko igihimbaye nuko kungene twama tubona niyo tugeze ahantu menga birije, tubona iyo bitera bija menga
kigira umumarayika w'umukama yamariko araza. Kaza wumva naho tubona umumarayika aje nk'uko Petero yamubonye, mugabo akaguhagurutsa ukumva ingoga shasha utazi iyo zizananye, zikakubwira ziti bandanya. Ingufu utazi iyo zizananye, umukama arabikora kenshi. Ashobora kubona abamumenga barabitaye, barabihevye, bumva umenga ntibabona inyungu ariko barabikora. Benshi dushaka inyungu izi zifatika z'amafaranga, za influence, z'ubukuru, hari igihe tutabironka na gato. Mbere ukamenga ukubandanya ku nzira y'umukama ni nko kubandanya ahantu hapfunganye nk'uko Yesu yabivuze. Uca ahantu hapfunganye, mbere ukamenga uri kugenda utakaza byose, ushika ku ntahi ikomeye yo gutanga n'ubuzima bwawe, yo gutanga n'ubuzima bwawe. Twebwe kenshi ibyo tubibonye duca tubona umenga tuti ibintu nta manimo, kubera yuko tumenyereye ko abatwigisha inkuru nziza b'uyu munsi baza mu makoti, amakositimu amwe meza meza, amakaravati, bakagomba kubagira abamiliyarderi, bakagomba kubagira abantu bahanitse. Ukabona umenga umuntu apfuye adashitse ku bintu nk'ivyo, umenga ntiyashitse ku muhamagaro wiwe. Abatumwa ba mbere suko bari bameze, kugira ngo baza mu biduga bihanitse nk'ivyo tubona abitwa ko bakora umukamo uyu munsi, kandi ukabona yuko umenga nivyo bashashaye cyane. Oya, ahubwo mbere mwumvise Pawulo ati ndiko nditanga, bakitanga, bakijya, bakimara, bagahereza ko, kugira ngo abenshi bashoboka uko babishobora kose bashobore guhura na Yesu Kristo, bashobore guhura n'ubukiriro bw'Imana kandi ubukiriro bw'imyaka yose. Nibivuga yuko rero umenga umuntu akorera umukama yamwe ari mu bintu bigerageza bibabaza gusa. Oya, hari igihe umarayika aza ukumva koko icyo twita consolation y'Imana, kumva uruhoza rw'Imana ruguha ingufu ukabandanya kandi ugashitsa icyo Imana yagutoreye. Nuko amadusaba rero kugira ngo umukama wenyene adushigikize ingabirano ziwe, abamarayika biwe. Ugabira ingabirano ziwe, ariko kandi hari igihe n'ingabirano menga haragezaho zisa nk'izinaniwe, abamarayika biwe. Kandi na twebwe tukaberanira abamarayika mu gikorwa cyo kubaka ubwami bw'Imana, mu gikorwa cy'ubutumwa. Hariho bamwe musanga mu butumwa hakubera abamarayika abandi babashiramo ibiti mu maguru. Turatubona no ngaha mu radio, kabona n'abantu bahanze bagashira ibiti mu maguru mu bandi. Abantu baza mu butumwa ubona barondera utunyungu tw'udufaranga utucanye tuye, kabona yuko bitwa yashushe. Ngo haracarimo ikintu ca generosité, ca gratuité, cyo kwitanga. Nivyo buryo burakenerwa, ariko iyo umuntu ubona umenga hamenye ivyo, ugasanga agatsi karanze, ugasanga mu butumwa kuva umenga ntihahumeka urukundo, ntaribaza ati mbega ubwo by'ukuri uwo muntu aba yumva icyamuhagurukije. Mbere ugasanga rimwe rimwe aranagiramo n'inyungu zawe, mugabo ukumva uti ubwa mbere si inyungu yihuta ndondera, ubwa mbere n'umukama. Nibyo bije turanaza Imana, bitabonetse tuguma dukorera Imana, kuko ubuzima bwacu bwose kubera uwatwiguze twashimye kubuhindura nk'ishikanwa ryo kumukorera no kumusubiriza mu ndumane. Murumvise ingene Pawulo agaruka akagira ati aho rero no kurwana rugabo, naragwanye rugabo, narangije urugendo, narazigamye kwemera. Ubutumwa bwa mbere ni kugerageza kuzigama kwemera, kuko ibintu dushobora gucamo mu gukorera umukama birashobora kurandura no kwemera. Bigasaba yuko dusaba umukama akatuzigama mu kwemera, akatuzigamira ingabirano ziwe ntizizimanganywe n'amageragezwa n'ingorane zo kubaka umubano, n'ingorane z'imigenderanire mu bantu, n'ingorane z'uruhamo.
uruhamo rwinyegeje cyangwa uruhamo rwenyuje. Numvise ingene Pawulo agira hano agira ati bose baramevye, umukama niwe yampagarikiye akandemesha. Birashobora gushika umutumwa akagera ahantu badashobora kumutabura, bose ukabona baguherako, mugabo ukagira uti ahandi naho nguma numva yangabira migumi igira iti nturekure kuko niwarekuye nawe uzobahevye. Umizako bandanya, si uzohindukira ibyo bakwiyumvirako canke ibyo bagushakaho. Niwangumako kaguma umpindukirako jewe, nibo bazosozera guhindukirira kuri jewe. Ngo narashoboye kuva mu menyo y'intambwe. Aya majambo muze nimba mushaka korera umukama muze kuyasubiramo neza. Narashoboye kuva mu menyo y'intambwe, umukama azonkiza icitwa kabi cose, kandi azondesa ubwami bwiwe bwo mw'ijuru. Niwe akwiye urinahazwa mu myaka yose. Dusaba umukama natwe rero kugira ngo ubutumwa yaduhaye twamane ubwo butwari, atuzigamire ubwo butwari, tugume mu gikorwa ciwe, tugume uko dukora igikorwa c'Imana n'urukundo rumwitangira, witangira umukama, witangira abandi, niko umukama impera n'imeruka aba ariko arubaka iri nahazwa ryacu. Murabona ingene aba batumwa baciye mu bintu bigoye rwose, ariko uyu munsi ni bazima. Ababahamye ntabo tuzi, ababirutseko ntabo tuzi, abari babakikuje mu bwiyorobetsi ngo bariko barakorana ntabo tuzi. Pawulo aravuga abantu benshi, abatwawe n'amafaranga n'inda ndende y'ivy'isi ntibavugwa, mugabo ababanyi baracariho, turi kumwe n'ubu kuri altari. N'akaryo keza ko gusabira na cane cane abasuku b'umukama Imana yadushize imbere muri ekleziya. Tubona ekleziya iheza ikabandanya ihagarara ko kugira ngo yame yumva ijambo rya Yesu Kristo, kandi yame irigumya, ntiritakazwe n'ibihe, ntiritakazwe n'amageragezwa y'ibihe. Kuba ari amageragezwa shitani yahagurukije, ashobora kugerageza n'abatumwa, abepiskopi bacu, ashobora kugerageza na papa. Kubona ubu budumidume bw'amadini mubona uzukuruka nk'imizimu hirya no hino, burya n'amageragezwa akomeye gose kuri ekleziya, kuko butuma abantu bacanganyikirwa, ijambo ryabo bikamera nk'irikorokeye mu gipfungu c'ibintu byinshi byigishwa, ukamenga rigomba kumigwa n'ivyo bipfungu. Mwamvise nk'ejo Patiri Novacinga akavuga ati ukabona uriko urakora ubutumwa, kandi ijambo ryiza ryuzuye urukundo uriko urabaha, ryuzuye ibyiza by'Imana, ryuzuye ubuntu bw'Imana, abantu ntibaryumve, ntibashobore kuryumva. Ukabona batitaba, batagira akanyamuneza k'iryo jambo. Amageragezwa akomeye cyane ku mutumwa w'Imana, ariko ayo yose umukama arayamukiza akamuhoza igihe nawe ashimye kuguma ku Mana ntatiriganya. Mu gusozera tugaruke kuri no nkuru nziza irimo inyigisho nyinshi. Yezu akabaza ati ngo mbe mwumva bavuga kwiki? Yezu abaye nka ba bagore canke abakobwa b'abasutwa, ngo mbe ko barabaza mu migwi, ngo mbe ngo ngaba ngo bajye bariko bamvuga ibiki? Murazi ko bakunda cyane ko kumenya ivyo bariko barabavuga, ko bavuga ko bambaye neza, bafise amaherena, n'iryo Rwanda bavuga ko nkabwira, ariko mwibaza ko ari byo biragishinga iki gihugu. Yerevere deba twavuga imishatsi umwanya wose, amapantaro bambaye, amabiju, ivyari bibi. Mugambi yabo biguma ari ibyo 90%. Igihugu kiragoye, kirabuze inoti za 5 na 10. Ariko muyivugira imishatsi, amahereni, mpapa w'abana narushe yiruka, harabaze ibintu bamuvuga ko ku kazi, gasanga tumwanya ntawo muri ibyo. Uri kuramagura ubuzima bwawe, bitungane ku bibazo bikomeye. Yezu akababaza, Yezu aravuze kugira ati ubwo mubaho mwibaza, murabaho mwiyumvira,
mwibaza ubuzima hafi yanyu ingene bumerewe. Rega rero abakristo usanga umenga bama bagenda bunamye, ukibaza uti ujya muntu garazi umuntu aciye iruhande yiwe ari we, arazi ujya muntu bicaranye wari we, arazi ibintu bivugwa aho hafi nko ku metero 10 z'ahaba. Kuko Yesu asaba nk'ubabwiye ati ubwo murumviriza ibiba hafi yanyu, ngo mwumve ko ndimo, ko abantu bafise umwitwarariko wa jewe, kuko niwe byose bikomokako, niwe gituma ngenda ca byose, kandi niwe byose bihereza kugaruka imbere yiwe, niwe mucamanza wa byose. Yesu agomba yuko muba abantu bakerebutse bamenya amakuru yiba hafi yabo, mugabo ntimubimenye nka ba journaliste babikisha amafaranga, barondera amascoop, baja gufotora n'umuntu ari gusa kugira ngo bace baronka amavi n'amasheme menshi. Kuko acaga bakabaza ati ngo none mwebwe nibaza ko ndinde. Nukuvuga yuko iyo curiosity, uko gushaka kumenya ibiba hafi yawe, ntugombe kubimenya gusa nko kubimenya, kuronderayo Yesu Kristo, kumva uti mbe Yesu Kristo wamwakira gute, mbe nogira igihagararo kimeze gute kugira ngo Yesu ahabe koko ari muzima. Abantu batamwitiranya, batamugarukiriza ku muhanuzi gusa, batamugarukiriza ku muntu basaba amafaranga, ubukuru canke ibyo kwambara, ibyo koroherwa, mugabo bamusabe nk'umukiza, Mesiya, nk'uwo Imana yatiye, we Musa ashobora gutanga intumbero y'ubuzima, umuntu agaca yumva isiguro n'akanovera k'ibindi bintu byose arimo, ari bihimbaye, ari bibabaza, kuko muri iyi si ibyo biracacanganye. Ariko hagahigwa mubise ngo umuntu amuhungirako, hagahigwa umuntu afise isiguro ya Yesu y'ivyo ariko aracamo byose. Uyu arahigwa hose kuko ararema, akumva ati mpagarikiwe na nyine ubuzima. Kumwe abari muri systeme bavuga hatemba, hamanuka, haduga, horoha, hagira iki, turi kumwe. Kristo muri ibyo byose iyo muriko murabona uyu munsi ngenda abantu bakerebutse kandi bakagomba gutoka nk'abantu baza bakuru, aronsa agakuru aca yiruka ugatanga n'ingoga ku migwi yose kugira baca bambwira bati wowe nisa urabona, bamukezi babone ko umuntu ari influent, ari umu influenceur. Ubwo ivyo byose ubironderamo Yesu, cyangwa ushaka ko abo bantu bikuraho ibyo bintu bumva Yesu ahari muri ibyo bintu. Ni ikibazo gikomeye ku mukristo, nta na kimwe nategerezwa kubamo tutagisangiye na Yesu, kandi nashaka gusangira n'abandi kumenya uwo mukunzi, uwo mugenzi tugendana yamahagarikiye ubuzima bw'abakunzi biwe. Dusaba natwe Mukama niko aheze yamaduha uwo mwitwarariko, niko kuba natwe inkinga abandi bashobora kubakirako, bagafatirako, bakumva umuhamagaro wabo, Eklezia igakomera kuko ikomejwe n'abumva ico batorewe. Amen.